Guys, mugire umugoroba mwiza. Kwanza wamaze kuba mwiza ukinamba M'urugamba zarose ntsinzi kabisa. Aho umurundi wese aherereye ndazikare vyishimo gusa ari guserebra. Intamba M'urugamba zimwe kuduha umunezero kabisa imari igihe kitari gito zitsindwa zinganya. Twongeye kubona Intamba M'urugamba zironka intsinzi mu vy'ukuri abafana bishima, stade ari ambiance ari vyishimo gusa. Akaba ariyo ntsinzi ya mbere zirose kuva ngira 2018 kuri stade Ntwari zitsinda Sudani. Ara kandi vyishimo gusa mu vy'ukuri Ibitsindo muri kimwe yazona Saido Ntibazonkiza kabisa. The man is on fire. Ari on fire kabisa Rio this kubitamo double kirisha sinzore na Indeshime Yusuf Nyange ateye umutwe. Mama yagurutsa ari gonda kubita umutwe wageye nk'ishuti kabisa. Intamba M'urugamba kabisa tuzihayagiza tunavuga ati congratulations boys mukoze akazi keza abarundi kazi twongeye kwishima kabisa n'umukuru w'igihugu yongera kubakenza avuga ati mute itike igihugu cabibarutse mu vy'ukuri bona reka rivyishime ku barundi n'abarundi kazi muri rusangi bona kari guserebra nyene mu vy'ukuri simbona n'amajambo novuga kabisa numva yamperanye numva nyene rugu kwicara nkaseka nkaserebra nkashimira rero abakinyi Intamba M'urugamba nkanabakeza ukazi katoroshe bakoze umutari no mu gutoroshe kabisa. Guys twe kurabira hamwe ivyaranze urukino nabazaniye video ya CAF y'ibintu bikuru vyaranze urukino hamwe no kuri Ibitsindo nyine vyinjiye vyose nandi maukazi yagiye arahakwa n'ibindi hamwe n'ubusesanguzire k'urwo rukino ukuntu Intamba M'urugamba zoronka iyo ntsinzi zo kwikarifya pourcentage bigishoboka ko n'ukuntu nyene bipanze Ibintu vyose muri rusangi vyaranze urwo rukino. Rero nivyo tugiye kugaruka ko kabisa tunakezera Intamba M'urugamba zacu nyuma y'urukino. Umukuru w'igihugu cacu His Excellency Ndayishimiye yavuze ati ndakeje vyimva mutima Intamba M'urugamba n'abarongoye FFP kw'itike baje gutera igihugu cabibarutse ugutekana intsinzi mu rukino rw'abahushi na Mauritania. Ati nkuko nabibiganiye mwinjira mu kibuga muri bake ariko abarundi bose muri kumwe Imana ibakomeze. His Excellency Ndayishimiye akeze mu gusohoka igihugu Intamba M'urugamba avuga ati muteye iteke igihugu cabibarutse mu rukino rwo warangitse muri kimwe akaba kuri statistique za CAF statistique zayo possession Intamba M'urugamba zifise 49 ku 51 gusa ibyo ntacyo bivuze. Possession niyo bogira 70 twatahukanye intsinzi nta kintu babisobanuye. Akaba rero twuvyerekeye amashuti bagiye baratera Intamba M'urugamba zateye amashuti angahe amashuti 8 atanu acamwizamu ava mu bitsindo bitatu Mauritania yateye amashuti 12 rimwe ndi abaryo rica mwizamu abana ryo riva mu gitsindo bakutwe twayirushije akaba corneri kona Mauritania yaturushije ateye corneri 5 Intamba M'urugamba zitera 4 mu gihe ama orge offside Intamba M'urugamba zakoze 3 Mauritania igakora 2 amakosa Intamba M'urugamba 19 Mauritania 16 ikarate z'umuhondo nazakabaye Intamba M'urugamba ari imwe Mauritania atakarate nimwe muhondo rero barose. Twaba rero tugiye gukora atubu Burundi al back in business nabonye na Mohamed Amis ataje kuri kazo cha COVID-19 nabere yapostinze kuri story yiwe kuri Instagram kabisa akeza basoye bagenziwe abakinyi Intamba M'urugamba kazireka toroshe bakoze burya Mauritania nimugukomeye akaba rero je kugitsina no shimira n'abafana kuntu bitavye ari beshi hari ambiance unavye gusa imbere yuko urukino rutangura ewana wari bafana kavuga ati iyi match Intamba M'urugamba zitegerezwa kw'itsinda kabisa biteye amarangi amadrapo ingoma ewana kavuga ati iyi match Intamba M'urugamba zitayitsinze kabisa cyo bari n'ikibazo unayeka n'abafana bitanze bagize mu ruhara rutoroshe kugira Intamba M'urugamba zizane intsinzi kwitabira ari benshi ambiance ufana no gushikikira mu vy'ukuri mu guhiseruka igihugu wacu Intamba M'urugamba. Akaba rero guys n'ivyo intsinzi irabonetse ni kintu gusa intsinzi irabonetse n'ivyo ariko ntitugiye muri kane ntitugirose qualification ahubwo ikintu ubuco kwibaza ni kimwe ni kintu cotuma rero turonka qualification turose intsinzi ya mbere mwizi qualifica mwizi nyene mwaya qualification ya kane agahitwe na gihugu ca mbere gitsinze Mauritania mwizi qualification mwari mubizi Maroc pa yarananiwe
Centrafrica pa yarananiwe. Uburundi nje gucambere gitsinze Mauritania n'izi qualification mu uyu mwaka. Ikintu naco kwibaza ni kimwe ni gutire Intamba M'urugamba zoronka qualification. Icizere gihagaze hehe? Kiri kuruhe rwego bw'iyo qualification iboneke? Ikintu cyambere twamenye nuko Intamba M'urugamba zace zija mu kibanza cya gatatu n'amanota 4 ziri mu itsinda rya E canke rya gatanu riyobowe na Maroc n'amanota 7 mu nkino zitatu. Mauritania igakurikirana n'amanota 5 mu nkino 4. Uburundi bugakurikirana n'amanota 4 mu nkino 4. Hanyuma Centrafrica ni yanyuma n'amanota 3 mu nkino 3. Urumva ko Centrafrica isaje gukina na Maroc ku munsi ni tariki 17 ku munsi wa kabiri bakina muri Centrafrica bakizibana nabo bagakwiza inkino 4. Ikintu yajemo nagisabwa sikindi Uburundi busigaje gukina inkino 2 twakira Centrafrica Bujumbura no kujiraba muri Maroc. Ikintu cya mbere adversaire wa mbere akomeye mu itsinda ni Mauritania. Ndazi twese ngaho turabihuriza kuko ni ubona kiri muri business ni rimwe ibintu bitandukanye na Centrafrica tuzobimenya yuko nayo nyine ri serie ni atsinda urukino kwa hirya yejo canke ikarunganya kwa Maroc tuzomye yuko nayo iri muri serie kwikarifiya muri kana ariko aho bigeze twabona yuko Uburundi na Mauritania arizo ziri serie zishari kibanza cya kabiri kw'icambere cyo Maroc iragifise. Aho ntago kwikiranye kabisa umwarabu ikibanza cya mbere aragifise ikibanza cya kabiri muri aka kanya twamahirwe Mauritania n'Uburundi karizo ziri serie kucegukana nizibona yuko ziri nyene zibirimwo kuruta Centrafrica ariko Centrafrica nayo ndosha tuyiterana tuyishugunye guys samanota 3 yatsinze Uburundi. Centrafrica irihagararako imaze imyaka 10 idazindigwa iwabo muri Centrafrica nizo ko maligizo kwifana ku munsi wa kabiri. Reka turindire ariko muri aka kanya reka dufate yuko adversaire w'Uburundi wa mbere akomeye ari Mauritania ku kibanza cya kabiri. Mauritania yasigaje gukina izihe nkino asigaje kuja muri Centrafrica. Centrafrica twarahabonye kugira uveyo n'ikibazo na Maroc kwa kabiri kugira iziveyo azoba ari ngorane. Kiriya kibuga bamaze imyaka atamugwe n'umwe vayo. Maroc kana Mauritania kandi kabisigaje no kwakira Maroc muri Mauritania. Maroc sumugwe muto uboneka yuko Mauritania je ndavye ukuntu isigaje kuja muri Centrafrica ikabisigaje no kwakira Maroc. Ndabona ko Mauritania ifite amahirwe make yo kwitabira kandi canke yo guca kuri ku Intamba M'urugamba kubera iki kubera ko Maroc niyatsinda urukino rw'ejo izoja muri Mauritania mu kwa gatatu igiye gutsinda kugira ironke qualification. Journée nyuma bazokina n'Uburundi bazogende bativuna. Urumva aho no hantu hari tuvuga hambere yuko batezo cyamire gupiga Mauritania mu kwa gatatu batayitsinze bazonganya. Sindimo ndabona Mauritania itsinda Maroc muri Mauritania abazoyakira nyine waba muri Mauritania. Ndimo ndabona Maroc izo bapigirayo canke bakanganya kuko Maroc izo bikeneye qualification hakiri kare. Nico gihe Mauritania rimwe rakina na Maroc Uburundi uzobabwa kiri Centrafrica ngahe Bujumbura kuri stade Intwari. Umbwire uko Centrafrica yohava sinimwe ndabibona kuri twaraye tubona uyu munsi kuri je bakinye ukuntu ubona bitanga abakinyi ubona yuko harimo nyine ukumvikana ubona ko abakinyi beza niki sinimwe ndabona Centrafrica yivana Bujumbura. Nico gihe two considera yuko n'imiburiburi Maroc izonganye na Mauritania. Mauritania kigira amanota 6 Uburundi buce butsinda Centrafrica buce bugira amanota 7. Nico gihe itsinda zoce rihagarara nk'uko Maroc dukusira ko kizosindira kino kwa gatatu niko tukira tubikonsidere izoshigira amanota 11 Uburundi buce bukirana amanota 7 Mauritania zikurikirana amanota 6 Centrafrica n'amanota 3. Urumva hazohasigaye rero final Uburundi buja muri Maroc Mauritania muri Centrafrica nta cizere kuri jona ya nta cizere gikomeye zo bifise nayo ishobora kuzokina atavyirimwo bigatuma Mauritania itsinda. Ariko sinimwe ndabona Mauritania niyo Centrafrica yoshishika gute sinimwe ndabona nayo yemera gute amatika yayo gutsindirwa muhira. Sinimwe ndabona ibirekera kugeza yaho yo bavanayo. Ndabona izi match jesanye uko ndabibona ku gitanje ndabona Mauritania zironka mu manota menshi ari 2 na manota 2 sinimwe ndabona urukino izotsina ego nije n'umugwe mwiza
nije n'umugwi mwiza ariko uravye rencontre bafise kwakira ikigugu nka Maroc no kuja muri Centre Africa sico kimwe natwe dufise amahirwe yo kwakira Centre Africa tukaja muri Maroc dushobora gukuramwo amanota 4 jere ku giti canje mbona yuko mwizi nkino bazoba basigaje ubundi buzifise mu manota 4 gukura tukuri Centre Africa no gukura rimwe muri Maroc burya fise mwana barafise mwatatu kuko Centre Africa itezo gutsindwa ngahe Bujumbura mu gihe Mauritania ifise amanota 2 ari menshi na 2 n'izi nkino biragoye kugira izindi Centre Africa muri Centre Africa biranagoye kugira izikubite Maroc izo ifise ishavu rirenze yo kwikarifya hakiri kare mwico gihe mu Burundi mwaruka mu amanota 4 mwizi nkino canka 3 nibwo aronka mwatatu bizoca bugira amanota nibwo aronka mwatatu mwizo nkino bizoca bugira amanota 4 azoba kiri make vya vyiza barose mu manota ndaka amanota 8 moto ni karonka mwabiri ko niyo menshi ndayiha ikagira 5 izo ni statistique z'umuntu nkanje football urazi ko Vyumvirize vyayo gapange vyayo ko ni football nyene n'umukino ariko kuvuga je kuri pourcentage notanga uburundi burafise nka 60% zo kwikalifya Mauritania nkayiha 40 Centre Africa sinavuga ko nayikumiriye cyane ariko mu gihe turimo turayibona nyine mego zirimwo twameze nk'abayikumira gato duha rero guhiganwa hagati ya Mauritania n'Uburundi Uburundi 60% Mauritania 40% tayari n'aba M'urugamba zija muri kana yabo ya kabiri mu mateka zinikurikiranya kandi na 22 we guys uri munatwumviriza we bro ubibona gute ukoze analyse zawe kumwe haraje Intamba M'urugamba z'uyu munsi n'itsinda bahagazemo n'ikibanza barimo ubona bashobora kuzigenza gute ubibona gute ibi ni Vyumvirize vyanje ku giti canje nawe ufise ukuntu ubibona n'abandi bose batandukanye bafise ukuntu babibona muri commentaire bashobora kwandika ukuntu ubibona dukungurana nyine ivyumviro n'abakozi b'umupira w'amaguru muri rusangi guys mugire ibihe vyiza murakoze mubandanye kudusupporter mukora subscribe cyangwa sabone ku batarayikora murakora partage ku mbuga nka Facebook WhatsApp n'izindi bero tubandanye kwabuka murakoze Imana ibahe umugisha ongere ibahezagire mugire umugisha n'ijoro ryiza